uraduheye ni nyabubasha kuko wizeye Imana yimbura amaboko ariko wizeye Imana ihambaye. Ngo nimuze turirimbire Uhoraho, tuvugirize impundu igitandara c'agakiza kacu, tuje mu nyonga ziwe tumushima, tumuvugirize impundu n'indirimbo, kuko Uhoraho ari Imana ihambaye, umwami ahambaye asumba ibigirwamana byose. Ikuzimu hari mu kuboko kwiwe, kandi impinga z'imisozi miremire nazo ni iziwe. Ikiyaga ni iciwe, iwe yakiremye, intoke ziwe nizo zabumbye imusozi. Nimuze tumusenge tunamye, dupfukamire Uhoraho umuremyi wacu, kuko ari we Mana yacu, natwe turi abantu b'icanya ciwe, turi intama zo mu kuboko kwiwe. Uyu munsi icompa ukumva ijwi ryiwe, amashi menshi ku Mana yacu. Mana yacu irahambaye, Mana yacu irakomeye. Nagira ndagutera intege mwene data uri hano, ntihagire ikintu kikunyaga ishimwe ry'Imana yawe. Twizeye Imana ihambaye, twizeye Imana ifise ububasha bwose, twizeye Imana ivuga ngo uri intama yo mu kiganza cayo. Haleluya! Uri intama iri mu kiganza c'Uhoraho, kandi ico kiganza c'Uhoraho kirahambaye. Nta dubu, nta bingira bishobora kuza kugukura muri ico kiganza c'Uhoraho. Haleluya! Ibyo bimenye, ni Imana ihambaye, ni Imana ikomeye, ni Imana ifise ububasha ku badayimoni, ni Imana iri Alpha na Omega, intango n'iherezo. Twagumye tutazira cyane ubukuru bw'Imana. Duzishima umutima wawe, Imana wayibonye gute? Kuva uyizeye iraguhemukira. Haleluya! Turagushima Data, mu izina rya Yesu. Twumva tuduza amashimwe kuri uno mugoroba, kuko uri Imana y'agakiza kacu. Twumva tukuririmbira indirimbo y'amashimwe, indirimbo naho itosohoka mu kanwa kacu ariko ivuga ngo warakoze. Kuko uri Imana yadutandukanije n'urupfu, uri Imana yaje idusubiza mu nzira, uri Imana yaje idusubiza mu ibyizigiro, uri Imana yaje yatuneshereza. Uyu munsi washize ahantu ubwoko bwawe, ahantu hatekanye, ahantu mu rugo rwawe, ahantu hakingiwe, ahantu Mwami atabubasha bw'ikuzimu bushobora kumeneka. Izina rya Yesu turagushimiye Mwami, turagushimiye ko waje ukatwimenyekanisha. Haleluya! Turagushimiye ko waje ukatwimenyekanisha Mwami. Igihe twari ko turagenda nk'imburabwenge, igihe twari ko turagenda nk'isabagire, tutazi iyo tuja tutazi iyo tuva, aho nyene niho waserutse. Umuco wawe uraturasira Mwami, tumenya kuri Imana nyamana, tumenya kuri Alpha na Omega, turimenya kuri byose Mwami Imana kuri twebwe. Maze Mwami dusaba umuti turagukurikira. Uyu mugoroba mwiza twaje kugushima, uyu mugoroba mwiza twaje kugutazira, umugoroba mwiza twaje kukuvugiriza impundu mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Abakumenye, abakwizeye, abagukurikiye, ababonye ibikorwa by'intoke zawe, ababonye kugira neza kwawe, ababonye ubuntu bwawe baserukako, kuri uno mugoroba twaje hano kugira ngo tuvuge kuri Imana yacu, kugira ngo ikuzimu babyumve ko dufise Imana ihambaye, Imana y'agakiza kacu. Warakoze Data. Haleluya! Bitwibagiza ubukuru bw'Imana yacu. Hari igihe
ubwoba bw'umwansi butwibagiza ubukuru bw'Imana yacu. Ariko iyo ugira ubuntu ukibuka Imana ihambaye wizeye, usubizwa mu ibyizigiro ukamenya ati ndafise Imana. Nagira ndakubwire kuri uno mugoroba nawe uvuge ati ndafise Imana. Ubwire ibigukikuje ati ndafise Imana. Imana ihambaye, Imana yo kwisiga. Data mu izina rya Yesu Kristo, muri ubwo bukuru bwawe nyene Mwana, turakwegereye kuko wagaduhaye kukwegera Mwana. Kera ntibyashoboka, kera ntibyadushobokera gushikaho urugikiye Umwana wawe Yesu Kristo, maze ngo igihuzu gikingira hera kiratantabuka mu kubiri tubabishikira Mwana. Uyu munsi turashobora kwegera aho uri, uyu munsi turashobora kwegera intebe yawe mu izina rya Yesu Kristo, kuko wahisemo kuturabira mu Mwana wawe Yesu Kristo ukunda. Haleluya. Turaje imbere yawe kuri uno mugoroba, kandi turashimye kuri Imana ituba hafi, kuri Imana yo mwizigirwa, kuri Imana Mwami Imana ishitse amasezerano, kuri Imana dusenga ikumva, kuri Imana Mwami Imana dutabaza igaseruka. Mu izina rya Yesu Kristo, no kuri uno mugoroba Mwana, twongeye kwatura ubukuru bwawe hano, kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo imitwaro yaje hano itibagurike Mwana. Duhuje umutima n'inama hano, tuduza ubukuru bwawe muri kino kibanza, kugira ngo Mwami byose biceceke, kugira ngo byose Mwami Imana ibyariko bitwereka yuko tudafise Imana, Mwami Imana bibone ko dufise Imana rurema, dufise Imana y'umutabazi. Umugoroba mwiza turasengeye abagwaye mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo babone ukuboko kwawe gukiza, ukuboko kwawe gukomezi, gushike ku bari hano, gushike ku baryamye mu bitanda byabo, gushike no ku bari ku misego y'ibitaro. Mu izina rya Yesu Kristo turagushize hejuru nk'Imana ikiza abagwayi, turagushize hejuru nk'Imana igaburira abashonje, turagushize hejuru nk'Imana itabara mu izina rya Yesu Kristo, igaca inzira Mwami Imana aho zitari kuboneka. Uyu mugoroba mwiza, icyubahiro Mwami Imana ikomeze kwamamara mu izina rya Yesu Kristo, ikomeze kumenyekana kuri Imana yacu, Imana ihambaye, Imana yo kwamamaza, Imana yo kuvuga aho duciye kubw'ibikorwa byawe bihambaye. Haleluya. Urakoze, turakwakiriye kuri uno mugoroba ubugira kandi kuko warabisezeranye neza, baba babiri canke batatu bakoraniye mu izina ryawe uzoba uri hagati muri bo. Ari Mwami, turakwakiriye muri kino kibanza gihambaye twaje kugutaziriramo mu izina rya Yesu Kristo. Turakwinginze ngo wakire amashimwe y'imitima yacu. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo, kandi Mwami uvyagire muri twebwe, uvugane n'ubwoko bwawe buhambaye mu izina rya Yesu Kristo, ubwo wakoye amaraso y'igiciro gihambaye. Muri kano kanya turashaka kumva ijwi ryawe, nk'uko ijambo ryawe bivuze ngo si cyompa ngo bakumva ijwi ryawe. None Mwami, n'umugoroba turashaka kumva ijwi ryawe Mwami. Ntihagire umuntu n'umwe yagendereye Mwami Imana yaserutse hano muri iri koraniro ryawe agenda ataciye yumvise. Mu izina rya Yesu Kristo turazibuje amatwi y'impwemu Mwami. Mu izina rya Yesu Kristo, Mwami Imana, turavuze ngo amaso yacu akanure abona ubwiza bwawe. Urakoze, icyubahiro kubicawe Mwami. Turasengeye n'aya mashikanwa, turayahezagiye mu izina rya Yesu Kristo, turahezagiye n'ukuboko kose kwagushikaniye. Mbese Mwami Imana, n'umuntu wese yipfuje gushikanira bikamugora, mu izina rya Yesu komeze guhezagira ishengero ryawe amajana amaza. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze, amen. Yesu ahezagire abakozi b'Imana badufashije gutazira Imana. Imana ishimwe cyane. Turakiranye mu mwanya mutoya usigaye mu ijambo ry'Imana tugiye kuganira ko mu mwanya muto cyane,
kuko twizera ko ijambo ry'Imana rizana n'ububasha bwo gushitsa ico uhoraho yaritumye mu mutima w'umuntu. Imana ishimwe cyane. Naho insiguro zitaba zirezire, twizera ko ubwo bubasha Imana yariremanye gushika mu mutima w'umwe maze ikagira ico limusigiye. Dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya 43. Yesaya 43 bahera ku murongo w'10. Haravuga ngo ni mwebwe byabona byanje niko horagize n'abasavye banje natoranije kugira ngo mumenye kandi munyizere kandi mutahure ko nduwo ndiwe. Nta mana yigeze kubumbwa hirya yanje kandi ntayizoza mu nyuma. Jewe nyene nduhoraho kandi nta wundi mukiza atari jewe. Ni jewe nabitangaje, ni jewe nakijije, ni jewe nabimenyekanishije, kandi nta yindi mana yariho muri mwebwe. Nico gituma ari mwebwe byabona byanje niko horahagize, kandi ni jewe Mana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndashima Imana twarongoreye mu ndirimbo zitubwira canke zidushira ahantu ho kuririmba ubukuru bw'Imana. Imana yacu irakomeye, Imana yacu irahambaye, Imana yacu irengeye ko amajambo y'umwana w'umuntu yobivuga. Imana yacu ariko irivuga mu ijambo ryayo. Imana ishimwe cyane. Iyo Mana nyene ihambaye gutyo, iyo Mana nyene yuzuye ububasha butangaje, iyo Mana ikora ibikomeye, iyo Mana ikora ibitangaza isi igatangara. Iyo Mana ntiyahisemo kuba kure y'umuntu. Imana ishimwe cyane. Ntiyahisemo kuba kure y'umuntu agabitanya, kure y'umuntu nyarucari, kure y'umuntu atarakwiye kurenguka imbere y'Imana, kure y'umuntu acafuye. Sivyo yahisemo. Ariko iyo Mana iyo yahisemo kwimenyekanisha ku muntu, ihitamo kumwiyereka kugira ngo niyayimenya ayizere. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusangira ijambo rivuga ngo ni twebwe byabona by'uhoraho. Imana ishimwe cyane. Ni twebwe byabona by'uhoraho. Iyo Mana nyine yivuga gutyo, ikavuga ati ni jewe mukiza, ni jewe Mana yonyene, nta yindi Mana yigeze kubaho, nta n'izoboneka. Ni jewe Alfa na Omega, ni jewe naremye ibiyaga, ni jewe nashizeho imisozi, ni jewe nagize ibi n'ibi n'ibi, ni jewe Mana y'agakiza kawe. Iyo Mana nyene ihambaye gutyo gusumba uko nobivuga, niyo ihindukira inyuma yo kukwihishurira, inyuma yo kukwimenyekanisha, inyuma yo kukwereka iciri, itavuze gusa ariko no gukora ikoze. Niyo ihindukira ikavuga ngo ni wewe cabona canje. Imana ishimwe cyane. Ni wewe cabona canje, ngo ni mwebwe byabona byanje. Kuba icabona kirahamba. Je nkora mu butungane.
ubisanzwe icyabona gikenerwa iyo hakenewe kumenyekana ukuri. Imana ishimwe cyane. Ukuri kurakenerwa, iyo ukenewe kumenyekana birasaba yuko n'ibyabona biza. Rero icyo cyabona nacyo kirafise ngene kirahira mu butungane, kivuga ati ndarahiye ko mvuga ukuri, atakindi mvuga atari ukuri, ukuri kose atakindi mvuga atari ukuri. Mu Gifaransa bavuga ngo je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Imana ishimwe cyane. Bisigura ngo hari ukuntu muri icyo cyabona baba bitezemo ukuri, naho mu bana b'abantu bishika na kenshi kwa kuri waziga mu muntu ukakubura. Ariko Imana yo inyuma yo kutwiyereka, inyuma yo kutwimenyekanisha, inyuma yo gukora ibikorwa tukabibona, inyuma yo gukora ibitangaza iki gikorwa n'ikindi, inyuma yo kubona abitabara, irahindukira ikavuga ati ni wewe ufise ukuri k'ubuzima kwacu. Imana ishimwe cyane. Ni wewe uzi ukuri, kuko Yesu yaje avuga ati ni jewe nzira, ukuri n'ubugingo. Kuba yiyeretse, kubamumenye, kubamwizeye, kubahisemo kumukurikira no kumugororokera, abo bafise ukuri k'ubuzima, abo bafise ukuri Yesu yazanye mu isi, abo bafise ukuri bahamagarirwa gushingira intara. Imana ishimwe cyane. Rero ijambo ry'Imana rigaca rivuga riti ni jewe nabitangaje, ni jewe nakijije, ni jewe nabimenyekanishije, kandi nta yindi mana yariho muri mwebwe. Nico gituma ari mwebwe byabona byanje niko Uhoraho agize, kandi ni jewe Mana. Imana ishimwe cyane. Nta yindi mana yariho muri mwebwe, nta yindi mana yariho muri mwebwe. Ngaho Imana yadusanze. Imana ishimwe cyane. Ngaho aho Imana yatwiyeretse turi, tutagira Imana muri twebwe, bisigura ngo nta buzima bw'Imana twari dufite muri twebwe. Ibyari byitwa Imana, Imana iraza ikavuga ati mwarihenda kuko nta Imana yigeze kubaho, ntarabiye muri mwebwe, nta Mana yari iri, nta kuri kw'Imana kwari muri mwebwe, nta mahoro y'Imana yari muri mwebwe, nta munezero w'Imana wari muri mwebwe, nta guhishurirwa Imana bari bafise. Ariko noneho naraje ndabimenyekanisha, muranyizeye. Imana ishimwe cyane. Igaca ihindukira rero igaca ivuga ngo ni mwebwe byabona byanje. Imana ishimwe cyane. Nagira ndakubwire ngo Uhoraho yagutoye nk'icyabo, Uhoraho yagutoye nk'ufise ukuri ashobora kumenyekanisha isi igakira. Uhoraho ntiyakwimenyekanishije, ntiyakwiyeretse ngo uhindukire ubu umuntu umenga ntacyo yabonye, umenga ntiyabonye Imana ihambaye nk'iyaho, ariko ngo yatwiyeretse kugira ngo duhinduke ibyabona byayo. Imana ishimwe cyane. Biradusaba yuko iyo Mana twizeye, twamenye,
tubimenyekanisha. Aha ku murongo wa 6 havuga ngo nzobwira iburaruko ntibarekure, n'ibumanuko ntubimane. Zana abahungu banje ubakuye kure, n'abakobwa banje ubakuye ku mpera y'isi. Imana irazi ahari abantu bayo. Imana ishimwe cyane. Imana irazi aho abantu bayo babohewe. Imana irazi aho abantu bayo bugaragiwe. Irahazi. Ariko kandi irasezerana ati nzobwira iburaruko, nzobwira ubuseruko, nzobwira ubumanuko, nzobwira na hehe barekura abantu bacu. Imana ishimwe cyane. Ariko irakeneye ibyawe, irakeneye abazi ukuri kwayo kugira ngo bakorane icyo gikorwa, kugira ngo bashingire intahe Imana babonye, kugira ngo bashingire intahe Imana yabiyeretse, kugira ngo abantu bave mu mwiza, mu kwigirijanya imitima, mu kwitiranya Imana, bibaza ngo hari icyo bafise kandi ataco bafise. Kandi Imana ivuga ati namwe aho nabasanze ahantu atamana mwari mufise. Numva nshimiye Imana rero yaduhisemo gutyo, katugirira neza, katwimenyekanisha. Dusomye muri Mariko 16, ubutumwa bwiza ko bwanditse na Mariko 16 umurongo wa 14. Urupapuro rwa 63. Kuko batemereye abamubonye amaze kuzuka, arababarira ati mugende muje mu bihugu byose, mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azosindwa n'urubanza. Imana ishimwe cyane. Yesu ngo yiyereka abigishwa biwe 11, bababazwa no kutizera kwabo, kuko abababwiye ko bamubonye batabizeye, batizeye kuko ibyo bariko baravuga ari byo. Ariko kandi abo 11 ntibari basanzwe mu mutima wa Kristo. Yari yabashizemo umutaha ukomeye, yari yarabiyeretse cyane, yari yaragendanye nabo cyane, yari yarakoze ibikorwa byinshi bari kumwe. Ni ukuvuga bari abantu badasanzwe. Ndizera cyane kandi nivyo mu Bayuda hariyo abashinga ntahe n'abapfasoni benshi, abapfasoni b'indero nziza hariho n'abiyita ngo barazi Imana, hariyo abafarisayo bagendeshwa n'ibyagezwe, ariho baziritse umutima gusa. Ariko abo si bo yatumye. Yesu ahitamo gutumamo babandi yiyereka, bakamwizera, bakamukurikira, bamuyatoranya. Imana ishimwe cyane. Ntabwo yatumye Abayuda bose, yatumye abamumenye, batumye abo yabonye yuko
ari abo gutumwa igikorwa gihambaye n'icyo kiravuga ati nimugende ushira amahanga ubutumwa bwiza uzokwizera akabatizwa azokizwa utazokwizera azosirwa mu rubanza. Imana ishimwe cyane. Nagira wumve muri ano majambo yuko gutumwa ni faveur. Imana ishimwe cyane. N'ubuntu wagiriwe kuba uri muri bake, Imana ihindukira ikavuga ati ni wowe cyabona cyane. Imana ishimwe cyane. N'ubuntu udakwiye gupfisha ubusa, ntakwiye gupfisha ubusa, nkwiye kwibuka igihe cyose yuko ari umwami ahambaye, Imana ikomeye, Imana ivuga ati erega nta yindi uzobona, hirya yanje nta yihari, nta yindi zoza, nta niyigeze. Ni ukuvuga umutima wawe nubumbwe na jewe, nubumbwe n'Imana nyene, iyo nyene nihinduke kuvuga ati ko nakwiyeretse, ko nagukijije, ko nakoze ibikorwa bihambaye ku bugingo bwawe. Urafise ukuri ko gutanga mu isi igakira. Ni wowe cyabona cyane. Imana ishimwe cyane. Numva rero kuri uno mugoroba twoshima Imana. Haleluya. Abizeye iyo Mana ihambaye, abagiriwe ibyo bakwe byo guhishurirwa iyo Mana ihambaye. Pawulo niko yabwiwe ngo igitumye nkwiyereka ngo ni ukugira ngo nshingire intare, ngo mu byo mbonanye ngo no mu byo nzokwiyerekeramo. Haleluya. Ushingira intare Imana wabonye, Imana wamenye. Daniyeli, Nebukadineza yarose inzozi. Daniyeli yari yifitiye Imana ihambaye gusumba bakamenye, gusumba abafyitirizi, gusumba umwami yizigira, gusumba umwami yabona ko abantu bahambaye kuri we. Ariko Daniyeli yari afise ibanga ry'Imana yamenye ikomeye. Babandi Daniyeli, Nebukadineza yizigira, iby'inzozi birabananira gusigura. Ariko abo umusore yitwa Daniyeli yamenye Imana ihambaye, ayishingira intare. Aravuga ati mu ijuru hari Imana ihishura amabanga. Mu ijuru hari Imana ikomeye, ikora ibyo bakamenye batokora, ikora ibyo izindi Mana zitokora. Ashingira intare. Kandi Imana ikorana nawe, imuha gusigura izo nzozi. Birangira Nebukadineza amenye ya Mana ya Daniyeli, aravuga ati Imana yanyu niyo Mana yambaye. Imana ishimwe cyane. Kubera iki? Daniyeli yamenye Imana, yarayitahuye, yarayiziritse ku mutima wiwe, ahitamo kuyishingira intare. Maze na Nebukadineza aramenya iyo Mana. Umuhigo wuziritse umutima ku iyo Mana, umuhigo wo ukomeza guhishurirwa iyo Mana, umuhigo wowe ukomeza kuba ahantu ho guhishurirwa iyo Mana, umuhigo wowe utarondera kuja kure iyo Mana, kuko Imana izokomeza kuguha icyo kuvuga, icyo kumushingira intare. Ariko Imana yavuze ngo ni mwebwe byabona byanje, ni mwebwe byabona byanje. Aho rero turahitamo kumudeseva, kuyideseva, kuyihemukira, cyangwa turahitamo kubibyabona byiza.
yego urashobora gutora icabona kikanka kuza muri sentare, sibyo? Kikanka kuza kije sinza, we wamwizigiye wamushizeho umutima wose, kandi ivyo bintu urazi ko abizi. Kera yari n'umugenzi mwasangira twose, bishobora kuba byanabayabona mwasangiye ubuzima, ariko ukamubwira ati uje kumbera icabona, ati wapi akaye aga wifashe. None ko Uhoraho yahisemo kutugira ibyabona, tuvuge ngo baga wifashe canke duhaguruke dushinje ntahe Imana twamenye. Mana ibidushoboze, Yesu abahezagire. Ndi umwanya muto usigaye senga Imana mva tugiye kwakira inkomezi zo gukora ico gikorwa kidasanzwe. Hari igihe Satani adushirako uruhuni tukibagira Imana twizeye iyo ariyo, tukibagira ubukuru bw'Imana. Kandi Yesu aho yaca agakora ibitangaza, yabwira ati genda subira inyuma mubwire abandi ivy'Imana yabakoreye. Imana yacu yaratwiyeretse, Imana yacu yaratugiriye neza, Imana yacu yadusanze ahantu twari kure tutagira Imana, ariko uyu munsi turi abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Ibyo rero tuvyakire nk'abana mu rugo, abana bafise ico bitaho, abana bafise ico babazwa, abana bafise ukugambukira umuvyeyi. Abumva twosengana muri ubwo buryo bwo kwakira inkomezi nshasha zo guhaguruka, zo kubera igishinga ntahe, gushingira intahe Uhoraho twamenye. Abumva bakeneye izo nkomezi mu vyavuga twasenga Imana. Haleluya. Reka dufashe indirimbo ivuga ngo dufise inshuti Yesu niwe gaheta. Komeze kwiyumvira kuri iyo Mana, mbega wayibonye gute? Irafise uko yivuze mu ijambo ryayo, irafise uko yimenyekanishije. Mbega wowe ku giti cawe woyivuga gute? Wayibonye gute? Ntaco ufise co kuvuga, ntaco ufise co kwamamaza. Hariho ababoshwe hirya no hino, hariho abugaraye, ariko Uhoraho yavuze ngo azotegeka, azobwira ibumanuko tirekura abantu banje, abwira iburaruko tirekura abantu banje. Imisezerano. Haleluya. Yesu niwe gaheta, 이제도 고백하니까 이렇게 그렇고도 웬일로 일하다니 이어주지 예수 이타도 아닌 미세디 또 비추지 예수
배아리라 이곳이요 우르코노 이외 이루기라 나게라 이어 주티에서 이타노카네 미스기 이어 주티에서 이타노카네 미스기 오아바노 시미마시 파리호 오아바노 시미마시 파리호 시미마시 파리호 It's a more common oh, you're it's a more common Satanongansi Yamari Paraduina Appetitico It's a more common Za wiyumvire kuri iyo mana ihambaye iyo mana yatwiyeretse gutyo twakomeje kubiririmba kuva mu ntango ubukuru bw'Imana ihambaye Imana yacu twizeye Imana itajitererana Imana yahisemo kwiyereka abanyarucari Imana yahisemo kwiyereka ibipfu kandi ari Imana y'ihanga Haleluya kumbure muri no koraniro hari umuntu ashobora kuvuga ati jewe iyo mana muri ko muravuga mwataziri uko mwavuze gutyo nanje ntiturahura iyo nyene niyo yavuze ati nta mana mwari mufise kumbura ahantu nawe udafise Imana wibaza ko uba ufise Imana kumbe uraho Imana ivuga ati nta mana ufise nakaryo keza ko guhura n'iyo mana kuri uno mugoroba nakaryo keza yuko umuco w'Imana kurasira ukagirirwa neza ukabona iyo mana rero umva yo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza agahishurira iyo mana akagendana nayo akaja mu yiti byabona byayo ahari ahagaze arashobora gutera intambwe agashika hano aho imbere protokoli niyamubona mushikane hano arashobora kuduza ikiganza ahari protokoli mubonye mushikane hano imbere abakozi b'Imana baraza kumufasha Imana ikomeye twabonye Imana tigeze gutererana data mu izina rya Yesu Kristo Mana y'ubushobozi bwose Mana ihambaye twizeye Mana yatwiyeretse turi mu mwiza uhambaye Mana
waje ukatubera Imana mu gihe twari mu bukene bw'Imana, Mana yo kwamamazwa, Mana y'ibikorwa bihambaye. Umugoroba mwiza Mwami, turaciye bugufi imbere yawe, tugushimira ko wahisemo kutwiyereka turi babi, tugushimira ko wahisemo kudukiza urupfu, Mwami, ukadutumbereza ubugingo. Uyu munsi urahindukira ukavuga ngo turi ibyabona byawe. Turagushimiye ko gutoranywa kudasanzwe, turagushimiye ko wabonye ko hari icyo dufise dushobora kubwira amahanga, turagushimiye ko wabonye ko watubikije ubutunzi bushobora gukiza abantu, turagushimiye ko ari wowe ushobora kudutumbereza n'aho abantu bawe bari, turagushimiye ko ari wowe ufise ijambo rifise ububasha bwo gukiza, turagushimiye ko iryo jambo waribikije abantu bawe Mwami, izina rya Yesu Kristo. Uyu mugoroba rero turatsinze amayeri yose y'umwansi mu izina rya Yesu Kristo, atwibagiza icyo watugize, atwibagiza icyo turi. Mwami Mana, atuma twisuzugura, atuma Mwami Mana twishira ahantu umwansi akaturaba akabona ko twabaye ibigaba, twagabiye databuja, n'Imana ikabibona. Uyu mugoroba mwiza Mwami, waduhaye umwaka w'ubwenge kugira ngo Mwami tugire ubwenge budasanzwe bwawe. Turakiriye ubwo bwenge, ubwenge budasanzwe bwo kukuvugira, ubwenge budasanzwe bwo kukwamamaza, ubwenge budasanzwe bwo kuvuga icyo uri mu mahanga, izina rya Yesu Kristo. Ni wowe ushobora kubikoresha, umuntu wese ari hano. Ni wowe ushobora Mwami Mana gukoresha umuntu ku buryo udakundira umuntu n'umwe ko aceceka, mu izina rya Yesu Kristo. Turi mu gihe Mwami Mana isi iriko iratera ishira, ariko kandi waje nk'umukiza w'isi, mu izina rya Yesu Kristo. Turakweretse hirya no hino abari mu gatotezo k'umwasi, turakweretse mu makaritsiye atandukanye abari mu gatotezo k'umwasi, mu izina rya Yesu Kristo. Turabakweretse Mwana kugira ngo uhemu wawe agenderere, mu izina rya Yesu Kristo. Abagenderere Mwami Mana, ategura imitima ishobora kwakira ijambo ryawe, kandi Mwami uhagurutse abantu bawe Mwami, abakumenye bahagurutse, mu izina rya Yesu Kristo. Udukuremo ubunebwe bwose, ariko Mwami udutereke mu gikorwa cyawe, dutahure tumenye ko aricyo cyonyine dushobora kwirata muri ino si, ko aricyo cyonyine kizoduha Mwami Mana gushika imbere yawe twakaka nk'inyenyeri. Urakoze kuri Imana ishobora gutanga izo nkomezi, urakoze kuri Imana ijana Mwami Mana n'ufise inkomezi nke. Haleluya. Kubwira Gideyoni ngo genda uko inkomezi zawe zingana, Kristo uzoba uri kumwe natwe. Natwe turasezeranye kugenda uko inkomezi zawe zacu zingana, mu izina rya Yesu Kristo. Umwe wese Mwami Mana uko uzomukoresha, turazi ko uzomukoresha ibikorwa by'ubuhisi. Icyubahiro kibi cawe turasengeye n'uyu mugoroba Mwami n'iri joro, mu izina rya Yesu Kristo. Tukubwiye kuva hano tugiye gusubira mu mihana yacu, ujane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Mana, umwe wese umugendera imbere, umugendera inyuma, umugendera impande zose, kandi dusanga amahoro mu miryango yacu. Icyubahiro kize gikomeze kuba icawe ubu n'ibihe byose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze. Amen.